bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryanje iteka ryawe ukwemera kuvyara ubuzima. Turabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye n'ivyo umwe wese yoba aherereyemo. Tugume twizigiye Imana kuko ukwizigira ntigutetereza, iyo wizigiye Imana mugumana muri vyose. Uno munsi Axia Vibes TV yadushikanye muri diocese nkuru ya Bujumbura, mw'iseminari nkuru y'Ubujumbura, ahasanzwe harererwa imikangara izovamwo abasaserdoti b'umukama. None rero tudatevye dusabe umusaserdoti arongoye ico kigo atwidondore, yongera aramutse abari kuri Axia Vibes TV. Ndaramukije abariko baradukurikirana bose. Jewe nitwa Padiri Fulgence Nshimirimana. Muri kino gihe nije n'umuyobozi w'iseminari nkuru ya Bujumbura yitiriwe Umweranda Yohani Mariya Vianney. Ego cane Patiri, murakoze cane kuri uwo mwidondoro wanyu. Tutarinjiranye zina muri kiganiro cacu, nagomba ndababaze mbega ivyigwa vya filozofiya mu Kirundi bavyita gute? Gerageje aho bikaba vyoroshe gushira amajambo mu Kirundi. Ego ikibazo vya filozofiya no kugira ko bwa mbere nko bivuze coroshe, kuko filozofi uko yiga ubu yavukiye mu Burundi, yavukiye mu gihugu c'Ubugereki. Rero ntibiroroha rwose gushira mu Kirundi. Hari abagerageje ariko bakavyita ivyigwa mbagarabwonko, ariko ubu hariho n'abandi bagira bati vyo kwitwa ivyigwa nkundisha bwitonzi. Ahubwo nuvume ngo ngira ngo naho ntavyiga ngira iryo ryoba rijanye cane gusumba mbagarabwonko. None Pati, ivyo vyigwa vya filozofiya bimaze iki mu buzima bw'umuntu muri rusangi no mu buzima bw'uzoba umusaserdoti? Ivyo vyigwa biri n'akamaro kanini cane, kuko bituma umuntu ategera uko ibintu biri, ategera umuntu, arondera gukoresha ubwenge ngo amenye n'Imana, kuko Imana tuyimenya kwinshi, ariko ubwenge twaronse ni ingabirano y'Imana idufasha gutegera ibintu, idufasha gutegera umuntu, idufasha gutegera n'Imana aho ubwenge bw'umuntu bugera, kuko hari n'intambwe tuba dufashwamo n'ukwemera, kuko ubwenge bw'umuntu bufise bugera. Rero ku musaserdoti, ku muntu yitegura ubusaserdoti, birabereye ko ategera ibintu, ategera isi uko imeze, ategera ivyumviro by'abantu, kugira ngo amenye uko azobigisha inkuru nziza. Hari n'amajambo mbere abwirizwa kumenya azomufasha gutegera ivyigwa vyo mu nyuma vya teolojiya, kuko ari amajambo ahanini yatanguwe n'abiga filozofiya. Ego, murakoze cyane, muriko muratwigisha n'abandi bari kuri Axia Vibes TV, ndazi ko baza kuhatahurira ibitari bike. None ganyakubahwa umusaserdoti w'umukama, hano muri Ecclesia y'u Burundi hari amaseminari angahe? Muri Ecclesia y'u Burundi amaseminari ni menshi, haruye matoya n'amakuru, ariko amaseminari makuru mu Burundi nane. Hariho iyi seminari nkuru y'Ubujumbura, imyaka 3 biga filozofiya, hakaba seminari nkuru y'Iburasira nayo nyene biga filozofiya, hakaba ayandi maseminari abiri biga teolojiya, imwe iri Gitega yitiriwe Yohani Paulo wa kabiri Umweranda, iyindi iri ku Kiryama muri diocese ya Bururi yitiriwe Karoli Rwanga Mweranda. Ego cane Pati, murakoze. Zose muratubwiye ko hariho iziga filozofiya cane, hariho n'izishimikira kuri teolojiya. Ego, ivyo ni vyiza cane kugenda umuntu amenya ati ahanye umuntu iyo ari hariya abariko ashimikira kuri, nubwo nibaza ko mugenda muvyiga vyose. None rero Patiri, burya iyo umuntu abonye umupatiri aribaza ati mbega kugira umuntu arinde ashikira iryo banga aba yatohoje umuhamagaro wiwe gute? None tuje kuri mwebwe, mwarabaye mu buzima bw'ubwana, hama haragira igihe muratohoza umuhamagaro wanyu, mwotuganirira ngena mwiyumviriye mukanambere mukanagira ko mwumva muti vy'ukuri ubu n'umuhamagaro wo kuzoba ubihebeye Imana. Kuba umusaserdoti si umuntu avyigira, umuntu atorwa n'Imana.
akabona ibimenyetso mu buzima ariko akemera agafashwa nk'ubu nka twebwe ngaha dufite ubwo butumwa bwo gufasha gutegera urugwaruka ruza ngaha umuhamagaro wabo rero umuntu hari ibyo ategera rimwe na rimwe akanagira n'ubwoba ko yihenze mugabo twasha tuvuga tuti yari yihamagaye tutaragira ukwemera gukomeye ngo tumenye ko umuntu asanzwe atatojene twasha tuvuga tuti yaragiye ko yari yihamagaye yego kumbure kuvuga ko umuntu yihamagaye biragoye kuvuga kuko nabyo ubuzi neza ariko urashobora kwihenda nico gituma hamba hakenewe guhanuza kubaza kugira ngo utandukanye urabe ko atari ukwikanga umuhamagaro canke vy'ukora umuhamagaro w'ukuri rero kubinyerekeye nogira nti kuva nkiri muto icamfashije nuko navukiye muri umuryango w'abakristu basenga kandi bari no mu mihari abavyeyi batwigisha gusenga bakadufasha bakaduhimiriza ku amasakramentu ku mugoroba tugasenga turi kumwe twese tukaba no mu gitondo abavyeyi bagiye ku mirimo ko banza gusenga ivyo rero nogira nti vyarakabuye muri jewe no mu mutima wo kurondera Imana no kurondera kuyikorera rero nkiri mu mashuri mato mato niho ibuka ko nagize icifuzo ni umenga mu mwaka wa gatanu hanja gusenga nkabona abasezerano ukuntu bahereza inkuka y'imisa nkabona ukuntu bigisha agira nti nanje umunsi wese nagomba kwigisha nk'abariya hanyuma naciye saba ndaja muri seminari ntoyi y'Ibuta ndaheza ndahiga mbana ntohoza nyene ndavaho mpejeje umwaka w'icumi ndaja muri lycée y'Ibururi hanyuma nguma ntohoza mu gisabisho manuza n'abasaseredoti badufasha hanyuma ndasaba kwinjira mu seminari nkuru episkopi aranyemerera ndabandanya abarezi baradufasha gushika naho nsavye ko nokwatirwa mu diakono bwa mbere mu saseredoti baranyemerera none imbere yuko mwinjira mu seminari mwavuze ko mwakuriye umuryango wemera ukabona ngena abavyeyi bemera mukanagenda gusenga mukabona ngena abapatiri basigura mukaca mugira ico cifuzo mugabo mwaraciye mu buzima bw'ubuyabaga kandi usanga ari ubuzima butoroshe none nka patiri ico gihe wakuze witwara nyene nk'uko abapatiri tubabona mugenda mwitwara canke ubuzima bwanyu bw'ubusore bwabaye nk'ubw'abandi bose kugira ngo tuvuge tuti noneho yakuze mwatubwiye ko mwahereye muri primaire mu gihe cifuzo mwaciye mukura mutambukira iryo banga nyene canke mwabayeho nk'abandi bose jewe narakuze n'umwana ndaba umuyabaga ndakura gushika n'ubu ariko ubuzima bwanje ntibwari ubuzima bw'umuntu w'igitangaza w'umweranda yama ariko arasenga mu vyo nakunda nkiri muto cane cane n'umupira w'amaboko volleyball akunda no gutanga umuziki kuko urundi rwaruka rutanga umuziki ngakunda cane cane n'ivyigwa kuko nibuka ko n'ubuhiganwa twasa n'abahiganwa twigana kuruta jewe mbu wa mbere mbu wa kabiri kurya abakiri bato bahiganwa abahiganwa biruka abahiganwa bakina ivyo byose nabiciyemo ego cane murakoze tukiri aho nyene pati hari igihe iyo umuntu ari umusore canke ari inkumi yibaza ko ari igihe c'umwidegemvyo mwebwe nuko mwagize iyo mana mukaca mwitwararika ivyo gukina mukaja mu vyo gusenga mukaja muri competition y'ivyo kw'ishuri ariko hari abandi bibwira ko ari akanya keza k'umwidegemvyo wabo mbere bikabaviramwo igihe kitari ciza ugasanga uwo mwidegemvyo ubaviriyemwo ibibi none rero tubasabe umuvyeyi umusaserodoti w'umukama muduhere impanuro abantu bari muri ico kiringo c'ubusore n'inkumi ngena bogerageza kucitwaramwo bikazobavyarira ikintu ciza mu gihe baba bakiriko baratohoza umuhamagaro wabo bataramenya n'umuhamagaro bazogira by'ukuri umuntu aba muto ukuze amenya ko ubuzima ari ingabire y'Imana nubwira no kugwaruka ko ubuzima ari ingabire
mu gihe ari ingabire rero ntuyifata uko wishakiye oya ukamenya ico urondera mu buzima ukamenya ukuntu ukizigama cane cane nk'abakiri bato bakabona ubwigoro bw'abavyeyi ari nk'umwana yiga akabona ukuntu umuvyeyi amurihira amafaranga y'ishuri akabona ukuntu amwigorera aheze yitwararika kugira ubuzima bwiwe ntabwonone yafata ingingo yica akora yiyaja cane cane amenye no guhanuza hari abantu rwaruka batahanuza batumviriza kwidegembya nyako sugira ibyo wishakiye kwidegembya ni ugukora ikintu kigukuza kuramura amaso ukaba ikintu kigukuza kwegamira ikintu gifise ishingiro kugira aho ushimikiye niko kwidegembya nyakuri kwidegembya rero kwa bamwe bamwe bagira bati nkora ibyo nishakiye ntahera nishakiye njana nabo nishakiye nabo kwigisha imisumbi ukajana nabo uri kurihenda nabo ari umwidegembyo ahubwo ushobora gusanga uri kuraba umuja usanga wabaye umuja ugasanga atate kuri kuraha abavyeyi mbaye mwebwe nk'uko mubivuze abavyeyi baba bakuruhiye abavyeyi baba barushe barondera ngene uwo mwana baho ugasanga uwo mwidegembyo uramuhitanye rero twebwe natwe hano kuri Axia Vibe TV twarahaye agaciro iteka none muravye mu vyigwa mwize vya filozofiya na teologiya ijambo iteka murifata gute murivuga ko ikinjakira kwiki ijambo iteka ritubwira agaciro umuntu afise agaciro umuntu afise atiha kandi adahabwa n'abandi agahabwa n'Imana kuko aho gaciro gatuma aruta ibindi biremwa rero angana gahabwa n'Imana nakiye kandi gahabwa n'abandi abandi gusa bameze kubahiriza kuko sibo bakamukura ko batakamuhaye agaciro kuko ubona ko umuntu ataco bingana kuri iyi si mu biremwa kuko Imana yamurutije ibindi biremwa noneho murabona naho uraba gato ukabona ibindi bikoko n'umuntu wenyene akiva mu bwana ari muto yaruruyoya yemera guhaguruka hagira ku maguru abiri akararamura amaso nta bindi bikoko beheza ngo biraramura amaso kurya umuntu agira ngo birangamize hejuru ibindi bigenda ku maguru ane uraba imbwa canke intungwa canke inka ntihaguruka ku maguru abiri rabi mugabo kurya uzora umwana akiri muto aragwana agomba guhagarara kugira ngo akirurutse umutwe araramura amaso bijya byose byerekana iteka ahabwa n'Imana adahabwa n'abantu atiye hariva ku Mana nico bituma twese dukwiye kubahana tugahana agaciro tukenda agaciro k'uwundi no kugira ngo tubane neza ego cyane murakoze cyane kuri iyo siguro mwisiguro nziza kandi ikomeye cyane uno munsi kuri Axia Vibe TV turiko tuhigira ibintu byinshi kandi bikomeye cyane none ga nyakubahwa patiri wacu murinjiye mu seminari muratanguye kwiga ivyigwa vya filozofiya na teologiya nkuko mwabitubwiye ko henshi bavyigisha none ikintu caranze patiri Fulgence nk'umuseminari mwoba mwibuka coba ari giki ikintu candanze uretse ko no kwivuga bigoye uri kuvugwa n'abandi cyangwa uratwa n'abandi bisa n'ibyoroshe ariko sinovuga ngo hari ibintu by'agatangaza byandanze jewe ndi mu seminari narakunda kwiga nabandanye nkunda gukina umupira wa volleyball nkaja no muri equipe serukira ishuri igihe hari amahiganwa hirya no hino ndi kumwe n'abandi hanyuma nkagamburuka amategeko y'seminari nkagamburuka iyo umwepiskopi aturungutse kuruhukira amaparuwasi ajya mu gihe cici hanyuma sinari umuntu avuga menshi
ibyo biraheza biramfasha kubandanya gushishikara Yego. gutera imbere. Mm. Yego. Hari ico nari kubona nahereye ko kubabaza nuko byanciyemo, mbega mwatiwe mu mwaka wahe, mwatiwe mungana gute, kuko nibwira ko muba mwibukana naho haca imyaka n'iyindi. Yego. Jewe natiwe mu mwaka wa 2003 hari igenekerezo ya 9 z'ukwezi k'umunani. Yego. Kuvuga ubu haherutse guhera imyaka 22 ntangura 2023. Muri ico gihe twatiwe turabapatiri baje mu diocese yacu twari 5. Yego. Ubu dusigaye turi 4. Harimo muri twebwe yaciye yitaba Imana haheze amezi 4 gusa arenga gatoyi. Imana ibandanye murabagiza. Yego. Ariko hano ko turi 4 turi ku butumwa niko butandukanye, mugabo turi ku butumwa umukama aduha muri ekleziya yiwe. Yego. None abo mwatanguranye bose kwiga mu seminare byarashitse mwese murashikira iryo banga? Abo twatanguranye twese ntitwashikira iryo banga. Mbere nogira ntihashitse bake cane, kuko ni abo twatanguye umwaka wa mbere w'iseminari nkuru. Ico gihe twahereye i Burasira, twatanguye muri iryo shuri ryacu turi 62. 62. Yego. Ariko umwaka twatigwa twabaye abasaserdoti turi 17. Hariho umwe canke babiri barwaye baradubura, basigaye inyuma gatoyi. Nibuka umunsi nzi ko hari ugira kabiri, mugabo urumva ntibarenga 20 abatiwe, twari twatanguye turi 62. None ga patiri ko mutubwiye yuko abo mwibaza ko baradubuye ari nka 2 canke nka 3, abandi ivyagiye birashika bigatuma bavamo, kuko nibaza ko no mu yindi myaka yakurikiye mwebwe ariko bigenda batanguye bose badashikira iryo banga geranda. None mwotubwira ico biza biravako kugira ngo bagende baravamo? Nababwiye ko umuhamagaro umuntu agenda arawutohoza. Yego cane. Aratohoza akabaza umutima, agasenga kugira ngo arabe ku by'ukuri yahamagara iryo banga canke naho ari umuntu yokwita kwikanga umuhamagaro. We nyine akarondera gutandukanya. Ariko kandi hariho n'ukundi kurimbura by'abarezi mu maseminari, naho umuntu yoba atijanye ukamubwira bati yamara wowe aho tugeza kubona tubona bitabiriye ko bandanya. Bikava ku mvo nyinshi, hari biva ku kuntu yigenza, hari biva ku vyigwa bakabona yuko urugarageze ko rudashimishije. Rero abo twari kumwe hari benshi baguwe n'ivyigwa bya filozofiya, baraheza babona ko boca barangurura ahandi bakaja kwiga mu bindi, bakaja mu buzima bundi. Hari n'abandi hageze igihe bararimbura bakavuga bati jewe maze gusenga nkazirikana ngahanuza, ndategera ko iyi nzira atari iwanje. Hari abagiye muri ubwo buryo rero, hari n'abandi bagiye bafashijwe n'abarezi, bafashijwe n'abungere babo. Yego. Hari ikindi dukunze kubona pati, iyo abantu baciye mu seminari bakabiheba baramazeyo iminsi, hariho ukuntu ibintu vyo kwemera canke bijanye n'ubuzima bwa ekleziya uca usanga babica amazi, mbere abandi ugasanga ahubwo baranabikonda, hariho n'abaca bahindura n'idini. None vyovyo mwotubwira ico mwibaza vyoba bivako? Abo cane cane jewe maze kubabona abavuye mu maseminari mato mato, abaciye bakiri imiyabaga bataranategera n'ivyo bariko barakurikirana. Yego cane. Canke bagiye muri ayo maseminari mato mato atari bo babishatse, barungitswe n'abavyeyi canke n'inshuti ko bazi hatangwa indero nziza. Canke aja muri iyo seminari bamutwaye atabishaka, kuko abavyeyi bizeye ko azorerwa neza. Uwo rero ntiyigera yakira iyo ndero, ntiyigera abinezerererwa, ahakura rimwe na rimwe nogira akantu hameze nk'agashabashaburiye abavyeyi canke abarezi. Agiye uko rero naca ashika avuga ibitagororotse canke avuga ngo n'imisa ngo yarize zikwiye n'ibindi n'ibindi. Mugabo abari mu seminari nkuru n'uwoba aronse iyindi nzira canke bamurungitse ahandi, abenshi abonzi baguma ari abantu bikwije iteka, bikwije ubuntu.
mbere no ngaha mw'iseminari nobwira ko hari abigisha dufise bize ngaha mw'iseminari bakahava batoye baronse uwundi muhamagaro mugabo bakagumana inyota yo gufasha ahantu hari irerero ryabareze. Rero hariho abaza kwigisha ngaho baciye abana ivyigwa vya filozofi, hariho n'abandi rero no mu gihe dufise imanza baza kudushigikira kubera yuko bagira bati hajya ahantu naho twahavuye naho turi abasaserdoti haradufashije, haratwunganiye, haratugize abantu kandi abantu biteka. N'ubu nibyo twigisha n'abari ngaha tubabwira tuti naho mutushikira ubusaserdoti, naho byo bagora cyangwa mukabona inzira y'iwanyu, ntimuzobe abantu b'ibito, ntimuzobe abantu badashoboka, mubabitonda, mubabiteka, abantu b'icubahiro. Ni ukuri muratubwiye ibintu bikomeye cyane kandi bizofasha abantu benshi badukurikirana kuri Action, nk'uko mubivuze ko hariho abashobora guhagarika. Jewe ndibuka muri universite twarigana n'umwe yavuye hano muri Grand Seminaire. Ni ukuri uwo muntu niwe mushinga ntayo twari dufise mu ishuri, usibye ko ari nawe yaba uwa mbere mu ishuri. Niwe muntu avuze ijambo nta wundi muntu yaza kugenda ngo agomba arihinyuze, kuko wasanga ari mukuri, ibintu vyo byose vyama biri mukuri, kandi ari umuntu atekereje w'indero w'urupfasoni, twese twarabira ko akarorero. Rero ivyo muvuze no kwenda bishiki kandi si uwo gusa, no mu buzima busanzwe hari abantu benshi tumaze kubona bavuye mu seminari ko harimo abafata iyo nzira mbwa nkuko mwabivuze, nibaza ko ari biyo bariya baba bakiri muri rya myaka igoye bakaja kubijamwo bataragira inguvu. Rero nubwo mwavuze amajambo menshi meza, ariko mugire n'ico mutekereye abo bantu batabandanije ubuzima bwo kuzoba abihebeye Imana, mugabo nka mwebwe nk'umuyobozi nk'ureze abazokwihebera Imana, mugire n'ico mubwiye abonye nabo batashoboye kubandanya iryo hangira iryo bango kandi kumbure baravyifuza muga kubera iki canke kiriya nkuko mwabitubwiye bigaheza ntibikunde. Abantu barondeye kuba sacerdote canke no kwemera Imana ndetse ntibikunde bagasanga inzira yabo canke bagafashwa n'abajejwe bakabona atari inzira yabo. Abo nibaza ko umutima bari bazanye wari umutima ukumenyesha inkuru nziza, ukubaka ekleziya y'umuryango. Aho rero natoba uwihebeye Imana, natoba umusacerdote, amenye ko yabatijwe afise ubutumwa ku rugero rwiwe bwo kumenyesha inkuru nziza. Ntiyumvire ko ari umuntu ko ari umutumwa w'inusu canke w'iki, arafise ingabire n'Imana yamuhaye kugira ngo zikoreshe amenyeshe inkuru nziza, abe umuco n'umunyu w'isi aho aherereye. Kandi n'abantu nk'abo ekleziya bakeneye kugira ngo bashigikire unganira igikorwa cyo kumenyesha Kristo mu bantu. Ego kuko muri mwenye n'abasaserdoti n'ivyokunda mutaronse abaza gushigikira kandi b'ubuntu. Ego cane kuri Action Vibes TV no munsi twagendeye ikigo c'Iseminari nkuru y'Ibujumbura, aho bajejwe ivyigwa batubwiye n'imbagara bwonko, ivyigwa mbagara bwonko, ariko kandi ivyigwa nkundisha bwitonzi. Ivyigwa nkundisha bwitonzi. Turi kumwe rero na Patiri Fulgence arongoye ico kigo. None rero turakeje abatiwe bose muri rinoci, umukama abakomereze muri iryo banga mwatoranywemo. Mbere nibaza ko benshi baza bamaze kugera mu maparuwase barungitsemo kurangura ubutumwa, abandi baza barahawe kuja gushigikira ibikorwa muri ekleziya ahatandukanye. None gapati turakunze kumva ko iyo umupatiri arungitswe gukora ubutumwa ahantu, bica ahambere agiye nimba ari mu paruwase canke igikorwa ca mbere agiye gukora, bishobora kumuviramwo guma akunda iryo banga rwose n'umutima we wose n'inguvu ziwe zose, canke bikamuviramwo ahubwo kumva ko ari zimwe kumengo yari yihenze naho agumayo. Ego wahereye ubwa mbere hakamuha inguvu canke hakamusubiza inyuma. Hari ico mwabitubwira ko navyo? Urakoze kuri ico kibazo. Mu by'ukuri si ubutumwa ahereyeko canke ahantu ahereyeko hamutuma yanka ibanga canke ariko ahubwo ni we nyene ukuntu yakira ubwo butumwa, ukuntu yakira iryo banga, kuko aho ariho hose haduga canke hamanuka,
haba abantu bake canke benshi haba mu gisagara canke mu mitumba ujanye umutima w'urukundo nta hantu na hamwe utotera iteka ibanga canke utobera neza ubutumwa bwawe rero si ahantu haba habi hagati umuntu amererwa nabi si n'abantu usangaho kuko abantu bose ugiye ubakunda ukagenda ukunda ubutumwa ukagira umutima ugamburutse nta hantu nawe udashobora kuba kandi ngo ubeho neza ingorane ni hamwe umuntu yitega hamwe wo kwitega ngo hajye ahantu bangirira ibi bangira uku bangira oya umutumwa ntagenda yumva ibyo yamubwira agenda agira ati hariho umuganda agiye gutanga hari ijambo ugiye kwigisha hari ico ugiye kubamarira ajanye rero agiye kubikora afise umutima w'urukundo uko asanga kose biraheza bikamufasha ntagumire biramukuza mw'ibanga ntagumire ego murakoze cyane ico ni ikintu ciza cyane none nyakubahwa umusaserdoti murongoye ino seminari nkuru aharererwa ibibondo bizohava bivamwo abasaserdoti b'umukama mwiyumva gute mu mutima iyo muriko murarera abazohava babakurikira muri iryo banga mwatoranye mumazemo n'imyaka itari mike burya imyaka 22 uri mw'ibanga si mike naho atari myinshi cyane none mwe mwiyumva gute iyo mwasangijwe ubwo butumwa bwo kurera ivyo bibondo muca mwiyumva gute bwa mbere ubutumwa nk'ubu babukurira muri Ekereziya ni ubutumwa bushobora kudutera ubwoba mugabo n'ibanga rihambaye bitera ubwoba kubera ari ibintu bigoye kandi ubigira wiyumvira akazoza k'Ekereziya kugira ngo ntagire icono kononekara kikuvuyeko rero naho ari ubutumwa bugoye ni ubutumwa butera akanyamuneza kurera abandi biratera akanyamuneza kugira ico usangiza abandi gutanga impanuro biratera akanyamuneza niko ntibyama byoroshe ariko biratanga akanyamuneza cane cane tubibona nk'iyo turiko turabona bariko barakura ukabona abo wareze ariko aronka igiciki ariko arasubira ikindi aronse ubusaserdoti ukaja ku munsi mukuru w'ubusaserdoti bwiwe ukabona asigaye ari kumwe nawe kuri altare urakubita urumenyetso uti Imana yarakoze wa muntu yaravuyemo ikintu Imana ishimwe kabara akanyamuneza katagira ngina kangahe nibwira ko ari nka kurya umuvyeyi iyo abonye umwana wiwe atoye diplome uragira akanyamuneza ntangire nibaza ko ariko namwe iyo mubonye abo mwareze nukuri ni ikintu gihimbaye cyane none ganye ko umusaserdoti barakunze kutubwira yuko kandi natwe turavyibonera ko indero iri kiratituka mu bijanye n'imico hamwe n'ubwenge mbere ndetse ubwenge turanababona noneho abantu bari imbere yacu no mu bikorwa bitandukanye uko usanga ubwenge bagira n'umwete bagira mu kwiga ntibigisa n'ivyabo none nka mwebwe murongoye aba bazovamwo abasaserdoti muravye kuri kiriya gihe cyane mukaraba n'abubu biraborohera kubashigikira mu vy'indero ntimusanga bigumye ugereranije na kiriya gihe cy'iwanyu hari ibintu byahindutse rwose mu nyigisho mu ndinganizo y'amashuri kuva amashuri mato mato gushika no kuyisumbuye hari aho bigaragara kenshi ko urugero rw'ubumenyi bashika mu za kaminuza bafise utakingana n'urugero rw'ubumenyi bari bafise mu myaka heza iyo turabibona ariko ku ruhande rwacu tukagerageza kubafasha gutegera gusumba kubafasha kugira umwete bamenye ko niba bifuza kuba abasaserdoti bazobwiriza kuba abigisha b'abandi ari mw'iparuwase ari kw'ishuri kanaka ari hehe abwiza kuba umwigisha w'abandi nawe umwigisha nagira umwete wo kwiga ntawe uja kwigisha nawe atategera ibyo yigisha rero ku rugero rwacu turagerageza kuzuza aho tubona hari ibihengeri hari ibyo batashoboye kumenya turagerageza kubahimiriza no kubafasha gukora kugira ngo bamenyere bumve yuko atari ikibanza c'abanebwe atari ikibanza c'ibigaba kuko bazohamagarirwa gufasha abandi gukeruruka mu bumenyi gukeruruka mu kwemera nabo rero bagerageze kugira kigoro rero turagerageza aho dushobora mugabo muri kino gihe
ibintu bitoroshe. ego numva nogira ko ndabasaba rero kuko burya ubuja busha buratagata ni ukuvuga muravuze ko mugerageza kuzuza ariko mugire ico muteye impanuro muhaye iyo mikangara iri mu maseminari kugira ngo bitegurira neza iryo banga rihambaye ryo kuzohuza abantu n'Imana. Ni ibanga riba ritoroshe, mugire rero ico mubatekereye kugira ngo nabo bayitegurire neza, bitegure bakiri mu ntango, ntibazoze nubwo mwavuze ko mubikora mugire ico mubatekereye nabo kugira ngo ivyo muriko murabatekerera bavyakire. Ndababwira abaseminari abantu dufise n'abarahandi ngomba kubabwira ko ibanga bitegurira ari ibanga rihambaye. Mugihe ari ibanga rihambaye bavuga mu Kirundi bati ibanga ribangira ingata, baribangira ingata, barondere ibizobafasha, ibafasha uyu munsi bizobafasha ejo, bamenye kwitegereza, bamenye kumviriza, barindire ubusamazi kuko muri kino gihe hari ibintu byinshi bisamaza. Hari by'ubuhinga bw'amamashini nyabwonko, bw'amatelefone, ugasanga umuntu ayomiye kayimase w'isaha yose ata bintu by'ingirakamaro ariko araraba ariko arasoma. Rero bamenye kwitonda, bamenye kumviriza, bamenye gutandukanya ibifite akamaro n'ibidafite akamaro kugira ngo umwanya wo kwiga, umwanya wo kuremwa ntibawupfishe ubusa, ahubwo bawuronderemo ibizobafasha kwigirira akamaro n'ugirira akamaro abo bazabajejwe. Ego cyane kugira ngo ivyo nivyo nagomba kubaza kuko murabona ibi vy'ubuhinga ngurukana bumenyi, ibi vy'ubuhinga bwo gutumatumanako amakuru ni ibintu muri no minsi bigoye cyane. Iyo rero umuntu atabikoresheje neza mbere biranamuviramo bikamwambika ibara. None muhora mubishikako kuri aba baseminari bariko bitegurira kuzoba abasaserdoti b'umukama kugira ngo babikoreshe bibaha iteka rizobaha kunywanisha abantu n'Imana. Ibi by'ubuhinga bwa none umuntu azi kubukoresha n'ibintu bigira akamaro, n'ibintu bishobora kudufasha. Mugabo bisaba kumenya ico ukeneye, kumenya igifise akamaro, kumenya gutandukanya igifise akamaro n'ikidafise akamaro, kumenya gutandukanya icubaka n'igisambura, ikikubaka n'iyo gusambura. None rero turabibabwira n'ubundi ko ndabisubiramwo nuko ukoresha ivyo vyuma bazi ko ari nk'urwembe rufise ubugi bubiri. Baheze rero bakoreshe ibifise akamaro, ibidafise akamaro bavyigizeyo, hanyuma cane cane ntibate umwanya mu bitagira mvura, baronke umwanya wabo kuko umwanya burya ni ingabire. Umwanya ni ingabire duhabwa n'Imana. Murazi hariho Imana iha kuba imyaka 5 agaca arenguka, hariho ko imyaka 10, hariho Imana iha kuba 80. Uwo mwanya ni ingabire. Uwo mwanya ngabire bawukoreshe mu gukora ibibubaka, byubaka bene wacu, ibi ni Nahazimana. Ego cyane Patiri murakoze, turiko dutera tugana ku musozo wacu. Muganumva no basaba mugatumirira hariho umwana agenda muhira akabwira abavyeyi ati jewe ndumva umuhamagaro ngomba kuzoja mu seminari. Muvyeyi akavuga ati ngomba uduhombere, ngomba uzohoneho n'umuryango, ntibarekura abana umuhamagaro w'abana bakagomba kuwucinyirizayo. None abavyeyi nabo mubatekerera impanuro izahe umwana igihe aje akugana akubwira ati muvyeyi jewe numva umuhamagaro? Umwana iyo akuze arashobora gutora inzira y'ubuzima bwiwe, ariko birabereye ko bimenyesha abavyeyi rimwe na rimwe akabanuza. Mugabo igihe umwana amubwiye ati ngomba kuba umusaserdoti, ngomba kuja mu muryango w'Imana, abavyeyi batewe iryo teka ryo kugira umwana nk'uyo weza bagashima. Ntibibujijwe kubaza mwana wavyumviriye ryari, wabitanguye ryari, ninde yabiguhanuye, barashobora kubaza. Mugabo nubwira abavyeyi ko batobabera intambamyi, kujya n'ubwiye kubaka mu gihe ca none murabizi, si abavyeyi bamutorera umugeni, si abavyeyi bamutorera umunega. Umwana ageze mu bigero we nyine aribaza
agatora muri benshi rero kurya batamutorera n'ububakana ni naho boheza bakamwumviriza neza ababwiye ko yoja kwibera Imana bagaheza bakamusabira ari abakristo hanyuma bakamufasha bakanamwerekeza ku ntumbero yifuza. Ego cyane Pati, murakoze mutubwiye byinshi kuri Action Vibes TV. Ndazi ko abantu bazokurikirana kino kiganiro bakagiheza kizobahimbara. None Pati, namwe tugarutse kuri mwebwe, muratubwiye ko maze imyaka 22. Tugomba mutubwire nk'ibintu 2 canke 3 mwoba mwarabonye muri iyo myaka 22 muri umusaseredoti mwabonyemwo kugira neza kw'Imana. Nuvuga uti jewe Pati Fulgence narabonye kugira neza kw'Imana muri iki nk'umusaseredoti. Ni byinshi ariko uvuze 2 canke 3 gusa noshobora kutora muri byinshi aho umuntu agira ati narabonye kugira neza kw'Imana. Icambere coco kugira neza kw'Imana nuko kwatirwa muri iryo banga kandi mbona ntabikwiye, mbona ntari mfise ubuhinga cyangwa ubwenge gusumba n'abandi, nkabona ko ari inema y'Imana aho no kugira neza kw'Imana kuko si ubuhinga bwanje si uko nari nabikwiye kwemererwa kwatirwa muri iryo banga nico ikintu mbona gikomeye cyane kugira neza kw'Imana. Ikindi nabonye kugira neza kw'Imana nuko mwaka wa mbere w'ubusaseredoti nigeze kugira impanuka n'imodoka inshuro nka 2 ntamenyera neza kunywa imodoka, noneho kugira impanuka n'abizagira impanuka nkabona Imana inkingiye, nkabona Imana ingiriye neza, nkabona Imana indokoye. Hanyuma ibindi kugira neza kw'Imana ndayibona iminsi yose kuko mbona ukuntu intabara, mbona ukuntu ingiriye ikigongwe, mbona ukuntu ifasha gusoza umurimo n'ubutwa bwanje. Yego cyane murakoze. Natwe iyi televiziyo yacu ya Action Vibes TV yavuye mu vyamwa vy'ukwemera kwa twebwe imikangara twarerewe muri Ecclesia Katolika. Bamwe muri twebwe turubatse izacu, abandi muri twebwe barabaye abasaseredoti, abandi baraba ababikira. Mbere turaherutse no kugabana umusaseredoti muri paruwasi ya Kigwena yitwa Gilbert, turagutahije cyane. Ego hariho n'umusaseredoti umurezi wacu turi kumwe yadufashije kugira ngo dushikire iki gikorwa cyo kuronka televiziyo. None rero Pati, tubasabe muramutse abo musangiye iryo banga bose, abo mwatiriwe rimwe, abari ku musego batagishoboye kuja gushika hariya bavyifuza canke abagwaye, mubatashe n'abari hanze y'igihugu musangiye ubwo butumwa kuri no mbonesha kure yacu, muheze mubatashe. Ndabukebuke cyane, natahije abasaseredoti bagezanje, natahije Padiri Inyasi mwatanguranye ino Action TV mu gihugu ca Sweden niba ntihenze. Ndatahije n'umusaseredoti mushasha mwasangiye ubutumwa yarabaye umurego wacu ngaha Padiri Jeremy mu Kigwena. Ndatahije abasaseredoti twatiriwe rimwe n'abandi bose, cane nagomba kuramutsa abasaseredoti bageze mu zabukuru. Uwa mbere Pati mukuru kuva akiri umwana yitwa Musenyeri Yahinduka Lucien, ubu ari mu zabukuru. Abasaseredoti bashaje ariko bumbiye kwibanga batubera icitegererezo, simaje kuvuga amazina, ndabatahije kandi ndabasabira mu Mukama abahe inguvu kugira ngo bazogire iherezo ryiza. Ego cyane, nari ndababwiye ko imbonesha kure yacu ari camwa c'ubutumwa bwiza twaronse muri Ecclesia, kandi dushimikira ku kwemera kuvyara ubuzima. Tukifuza yuko yoba televiziyo aho inkuru nziza ibandanya imenyekana mu bantu, tukongera tugashima ko umuntu aronka iteka tudahubuje ariko tubaye mu buzima tubandanya tubamwo muri misi yose. None nyakubahwa umusaseredoti w'Umukama, mudusabire abariko baratwumviriza kuri Action Vibes TV kugira ngo bashishikare bakurikirana ibiganiro byacu, bongere bagire sabone, bagire amakomantere kugira ngo tubandanye turondera ibindi vyiza vyinshi tuyicisha ko bikuza umuntu atari vyakiteka umuntu.
hamwe no kugira jeme nyene bagire ico batubwire ico boba bakunda twobandanya. Nagomba gukeza cyane abantu bose bagize bahora gutanguza Yagisetivu nsaba kuko mbona ubutumwa muriko murakora, nsaba abantu ko ikurikirana bakayishigikira bagaterera ivyiyumviro kugira ngo ubu butumwa bwo kwemera kuvyara ubuzima busasagare muri Ekleziya kandi ivyamwa biboneke. Murakoze cyane. Ndangize nshimira mwebwe mwese mwakurikiranye kino kiganiro gushika hano ku musozo. Ego ndabamenyesha ko uno munsi twari mu kigo cy'iseminari nkuru y'Ubujumbura aho twari kumwe n'umusaserdoti Padiri Fulgence Nshimiyimana. Patiri turabakengurukiye cyane mwakoze, mutubwiye inyigisho nyinshi nziza, no hanyuma nitwagira ikindi tuzokwifuza ko mudusangiza kuri Axia Vibes TV kugira ngo abantu babandanye baduza ukwemera kwabo, nibaza ko muzotwugururira umwango. Nanje nakengurukiye cyane, hanyuma ni mwifuza kugaruka kugira ngo tuganire dufashanye kumenyesha ukwemera kubyara ubuzima, tuza mubwire hanyuma dufate umunsi. Ego cyane murakoze. Nanje kuri micro ni Nemeyimana Jean d'Arc, umukutsa kivi kuri Axia Vibes TV. Turabakengurukiye cyane, subira kwibutsa bya bindi ni commentaire kugira ngo tubandanye tumenya aho twoshimikira, hama ndabatumirira kubandanya muca kuri Axia Vibes TV kuko nta nkeka muzohahurira n'Imana, muzokomera mu kwemera, komere dukomezanye. Bye bye.